Kotse Simana y'utujambo jambo irera ni Imana y'igitangaza irera Simana y'utujambo jambo irera ni Imana y'igitangaza irera. Amen. Yesu nashimwe. Nitwa Bukeyeneza Joseline, ndumumama w'abana batatu n'abandi Yesu yampaye. Ego sabona vyari iwacu muhira murantunga murakoze. Hari umuvyeyi abazi n'ahatarababona. Ndashimiye Imana yo mwijuru imeze neza. Amen. Muyimpera icubahiro irakibereye. Mvuze ngo si Imana y'utujambo jambo irera ni Imana y'igitangaza. Mpagurutse kuyishimira kuko ari yo gushimirwa. Nawe uravyibutse hari ivyo nkwibukije. Fisi jambo ngirashimire ko Zaburi 27 murongo wa 13 na 14 haravuga ngo abatarahabona ntaco tugendane. 27 Zaburi 13 na 14 haravuga ngo mba narihebuye iyo ntizera ko nzobonera kugira neza kuhoraho mw'isi y'abakiriho. Kaburungu 14 niwite guhoraho rema mutima wawe uhumure nuko niwite guhoraho. Ndibuka nje muri stage ino mu myaka irenganye ndumwigeme twari hagi Bururi. Abavyeyi bamwe niho bari nari umukobwa nzananye na Pasiteri Oscar. Hari igihe batubwira ngo duhaguruke badusengere kandi duhava duhaguruka. Ikibazo ufise na mwene data wundi nico ufise ntibise kandi urakizi ico wazanye uretse ico duhuriyeko kuzoshika mwijuru. Narahagurutse uwo munsi arico kintumye mpaguruka kugira ngo nshitse isezerano nasezeranye uwo munsi. Abavyeyi ntibari bazi ico bariko baransengera. Nari ifise ikibazo mu mutima wanje naho nariko ndavuga ubutumwa bo batamenye. Nitubipfa impamvu ndabishimiye Imana naba muri famiye nkuko nawe ushobora kuba warahabaye canke uhari ariko uhumure wite guhoraho. Mba muri famiye ntivyari binyoroheye. Ngiye gusenga ndibuka amajambo bavuze mu bintu vyambereye ibikomere ariko Yesu arakiza kandi aromora ibikomere. Nari umunyeshure barambwira amajambo yambabaje narababariye kandi turakundana nta nuwo ndababwira. Uwo muntu abwira mama wanje na papa ngo uyu mwana wanyu arara mw'isengero niho yibera. Sengera muri Omoneri mu Gipara abo babahazi ndabona bamwe b'inshuti zacu gose n'abandi kaze niyo mwazayo nta ngorane nta rubibe. Kwa Yesu biba vyuguruye biruzuye muvyeyi. Hariho amasengesho ushobora gusenga uri wenyene wiyugaranye. Amen. Nukumvise yo gutwenga. Muntu umwe yarahagurutse arasenga hari ayo ushobora kuja ahantu wenyene ukinyegeza. Amen. Arasenga ati Mana yera nk'ikivu ikivunde. Yari ikundira akavundi
arabona ati nta kindi kintu cokwera atari nk'ifu y'ikivunde suko batwenza namwe muciye mutwenga iyo muba kumwe mwari kumutwenga yarabona ati Mana yera nk'ifu y'ikivunde ntaba ivyo vyarabaye hari ahantu nabaye ndasenga nkavuga ati Mbona uzuntabare umurugo wavuntera ibuye Imana bambwira ngo nja gusenga ngo ndara mwisengera uzuntera iteka Mana ritegwa abantu b'Imana ntireka ngende fukama abakozi b'Imana bansenge mu mutima wanje imigabo nigiri ngo ba Daniyeli bagira imigabo mu mutima ndafukama nari umunyeshure witonde none ko bambwira bati dushitse imbere y'ifungurwa nabwiye ibikomere nawe ushobora kubura umunyeshure uhumure ame n'utari umunyeshure uba warihebuye mba narihebuye yo ntizeye ko nzobonera kugira neza kuhoraho Imana ntimeze nk'abantu ntawigisha inama mu kukigirira neza ndayishimira Imana yampaye uwo mushinga ntara akanyomora ivyo bikomere twarashika imbere murabona mugiye ku meza nk'umuntu agaca yaduka ngo murarya umuceri mutazi beyi urabona ko nawe uciye ubabara nkavuga ati Mana uzompa jewe kugura uwo muceri mpamagara umukozi nti ngo ubuteke mpamagara abantu ngo dusangi ame arambwira ngo urya mwana wanyu azopfuko aha by'ukuri napfuye uko kinezereye hariho bamwe bazi n'umushinga ntahe Imana yampaye imumpezagirire kandi munzigamira haye Imana yacigira neza bene data naho Satani yogwanya isezerano ntashobora amen reka ndangitse ariko humura shimiye Imana guhagarara uno munsi ni Yesu mwene data niyakuvuga uratwenga urengana apana imijinya ni uri kuritera estoma ibigeragezo birakabaho kuko bitabayeho ntacyo woronka uvuga ngo bamvuze barakakuvuga ahubwo ndagutiza mikro mumpere tugura yandi mapi hari igihe ubikibaho ndangirize ku iki kintu mu ishure ikibaho nabonye hariho abigisha abanyeshure n'abavyeyi muhora muja kuraba amanota y'abana siko mw'ishure muhora mubona ikibaho kimeze nko ngaho ariko kitacafye ko ibi bintu iyo ubaye ikibaho witonde neza umuntu wese akwandika ko icyo ashaka haleluya ikibaho bagishira ahantu n'umwana wo muri maternelle ashobora kwandikako umwana mutoya ashobora guhagarara akandikako icyo gihe acapa ko akayabo ashira ko inyoni buri muntu wese mugufi na muremure yandikako kuko uri kibaho akuvuga ibyo ashatse kandi ntuvyikurako ariko mwigisha yinjiye witonde avuga ngo mu kirimi gishitsi ngo efasetu mu cyongereza ngo clean iyo yasate avuga ngo hanagura byose haleluya byose ati hanagura uheza kwimura utaraheza wahejeje uratirikaye nta kundi Yesu yahageze mwigisha yaje efasetu
uzubona baza bakwegera ati erega shahu je navuze ukuntu uti itekanire mwene data cari igihe c'uruzuba uti kariba ahubwo dusangira agafana ntiyari wewe yari igikoresho. Ivyo nivyo bitugora gutahura. Ndibuka ngiye kuraba kuri afishaje niga mu 13 nayobewe kabiri witonde kandi kaminuza narayimaze kubera Yesu. Ariko uwo munsi nyoegwa igambere nawe bishobora kuba bigukozeko. Nariyumviye ndataha none na ya majambo bavuga nzoja mu bandi bana nzosura kwambara ya jipo yirabura n'ishati yera nce muri rya barabara ryo kumusaga kwe. Ariko mana umeze neza we bakakubaza muri vacances ngo mbe waramenye tinaramenye kwa Yesu. Muri ibyo yavuze ngo mumbere icubahiro uwo mwami arabikwiye. Amen. Arabikwiye kwere. Hari igihe unarima ntiwimbura abandi bimbuye ndabakozaho mubaba reka nigereze ngaho. Ariko ico no kuremesha mwijuru hari Imana. Ninyuma yaho twarahuye n'ibindi bikomeye by'ibihongoho ariko Yesu numwizigiko. Ndamushimiye ko adata abantu ba uzukora ikintu cibutse Imana uyibutse naho uzogura akantu kame n'imbaraga kayuhaye umwana. Abo bana nababwiye ndabaheretseko nagiye mu gikorana mu mbabarire nasavye imbabazi siko ngiye mu gikorane mpura n'abana bivanye n'ivyo bikomere nahuye navyo sindi mu moko murantunga nibaza ko no ngaha mu misozi babaho babita ngo bantaho nikora abana babatwa mu mbabarire duca turahura bambwira ikibazo bafise ndabashira ku ishuri mwibaza ngo nuko nari ONG canke igiki ariko nabihawe mu mutima. Amen. Umwaka bagira baheze muri kaminuza mu waka ni Yesu mwitonde. Nahawe indirimbo ivuga ngo muze tubaronde barazigirijwe n'abantu b'igiciro mu nyonga z'Imana. Ndabajana mu ishure hariho abagenzi bamwe bandaba bati yisinye mwayibonye habaraba ngahora. Ubu duhuye nibo bambwiye ati abo ni babana nti nibo nyene icongereza bavuga n'igifaransa witonde. Shimi Imana yo mwijuru imeze neza mu bintu byatumye n'umusinga ntako kunyiganyiga vyarimwo kuko yasigira umuceri agasanga waheze. None mwawujya muri batanu gacuribwa n'abantu 8 11 wewe havugwiza sha. Ariko Yesu yarawuzanye akaza arabikora gushika nambye ati ahubwo mbabarire mbwira nanje ngufashe umunsi bamukorera umunsi mukuru iyo tuba kumwe yababwira. Ndibuka bamuhaye kado nuko tutari kumwe babibwirira acarambwira ngo ndambaye impuzu ya ni Yesu. Amen. Uhumure mwijuru hari Imana naho vyocaho tekana. Ariko birasabikisha inkomezi no gufukama bakanagutwenga ukemera ukarengana ukicara mu bandi nuwaguha yambu ntabuguhe bigahinduka. Ariko komera wihanga uri ku ruzuba amafiriti mukanya turayarya canke nta ngorane mpore uzona yarya. Sinababwiye ko nabibuze ariko byabonetse. Iyo umuntu ari karayateka abatetsi baca bavyumva arakoma induru ngo
ndabibibukije avayo yumutse neza hamwe ushobora kuyarya neza ukumva ko muginya ari atarasa ntavayo ukoma induru ureke ngo narasenze ng'umwaka ngo 2 ngo 3 na 10 utuje ariko ukomere ntuzigere uvaho Imana itabikoze irabizi kandi irabibona. Mwami Yesu ndagushimiye gira neza mugaca bukira uri Imana ikomeye uri Imana ihanagura kandi hoza amarira turagushimiye nyakubaho. Haleluya haleluya Yesu ndagushimiye uri Imana ikomeye uri Imana ihoza amarira duhe guca bugufi no kwihana bisigaye uzovyimenyera uzoza Mana yera ukora ibikomeye n'ibihambaye kirengeye ivyo uzoduha n'ijuru cyubahiro n'icawe n'izina rya Yesu amen. Gatoya mupfasi none abo bana ni bangahe ba wareze? 6 ni 6 wareze abagiye kuri kaminuza uvuze ngo ni banga? Abahungu 3 abakobwa 3 baza barahejeje kaminuza. Ego urahiriwe mupfasi Imana bahezagiye.